gafoka foka baguma babaza ngo gofu ngo ndinde ndabacunge bashake bapinge baguma babaza ngo gofu ngo ndinde ndabacunge bashake bapinge turasubiye kugaramutsa abakunzi bacu mubazanya mudukurikirana nizere ko mumeze neza aho muherereye ibintu ko biragenda neza kuno munsi jewe urashimye kuza ku kiyaga Tanganyika hano ku kiyaga cacu kiyaga ciza akayaga keza muraza kumva n'inyoni siko ziraririmba ziryohewe igisagara cacu ca Bujumbura naronse bakwe ryo kuronka umuririmbyi kugira ngo tuganire muri nawe subundi ubundi byaje kuzina rya Nibitanga Roy Nibitanga Roy bashaka kumwita Strogoff canke Jabe Boys umurusiya yirabura kwafise ubwanwa na Osama bin Laden baza kumenya byinshi gato ariko ikibazo nyamukuru ngenda mubaze ni ikibazo kijanye na hip hop nga mu Burundi ikibazo kijanye na mabeef indirimbo zabo umengo no munsi nizivuzwa niziko ziraronka power play ku media ni mu gihugu cy'u Burundi hari iki kinyegeje inyuma niki gituma indirimbo za hip hop zitavuzwa niki gituma abanzi ba hip hop batagaragara cyane niki gituma ama media yo ngaha atavuza izo ndirimbo zabo za hip hop mu gihe tuzi ko kwisi mu baririmbyi 10 b'amafaranga menshi abaririmbyi 10 batunze abaririmbyi 10 baguma bavugwa cyane ku ma media international haba muri Amerika haba mu bihugu bya Burayi usanga aba rappeur ari bari ku kibanza cyambere rero reka mbaze Strogoff uko nawe nyene dufise makuru ko ashobora kuba afise nibindi akora atari muziki gusa. Yes Roy namahoro Patrick Pagio namahoro murakoze cyane meze neza Jenny sawa ndashima tugusanze kuri plage kuri beach hani Safi Beach uko bahita wa grand frère Papi Safi Beach yafasha abarinzi benshi Jenny buka Papi Safi Beach yafasha Jezi Jendani mu ndirimbo kera na oranzi wanyu wambona ugatwenga yaramufashije akora amasaha y'indirimbo n'ubu hano kuri Safi Beach haho habera ibiteramo yazoye kubera imvura n'amazi ya Tanganyika byaduze ubona ko ikibanza gisigaye ari gito wewe waje hano gukora iki mbo jana ariko ndaciringa just ko wana ko wampamagaye nari mvuye muri ibikorwa bisanzwe by'ubuzima kuba bya misi yose akanama twadufitanye n'umuntu ngaha kuri Safi Beach avuga ati gatwicare gato tuyage no mwaciye mu magambo ati ko tukeneye kuma interview ndavuga ati ari minota mike nta kibazo so nariko ndaciringa gato n'abagenzi mugabo tuyaga ivyerekeye akazi naye maze imisi niyumvira ukuntu tuzobonana ukuntu tuzora kuko ni kibazo cha hip hop kandi ukabura umuririmbyi wa hip hop wowe hip hop ni iki kuri wewe mbo rap kuri je rap no ubuzima bwanje rap ni gutanga message rap no mudiho rap ni ikintu gikomeye cyane ku isi yego wowe na hip hop mwotandukana ya hanyuma gutandukana kurumva hip hop ni jewe nanje ndi hip hop ni ikintu urumva nakubwiye kijanye n'ubuzima bwanje nshaka gutandukanya rap dahari nanje ndashaka kubudahari mugabo urumva ubuzima bwanje ntibugenda neza rap dahari ni biri muri ADN maraso sawa yes man umunaraba hip hop styles z'abarapero ku mwambara bashobora kuba bafise ba préjugés bakafati no bya mutibu kuntu yambara sinamutumira aguma ya muri ya style ubira haragera gihe ukambara ikiato cingozi kici wanje ipanaro nkaka gapanaro kiwanje atari jeans atari long tee sengre nkiyi ishapo haragera igihe ukabara nyene z'abantu uvuga bo mu biro ababureaucrates abantu bafise nk'amabanga navuga komeye atari abakumbara nk'umujene cyane mbo mwego mu bisanzwe inyambaro no muraperi birajanye bashaka uri umuraperi ukambara tisi ugasobeka ntabwo vyagushora kubera ariko benshi turabikora ariko benshi nitubikora ku hip hop niko tsanzwe dufise mu maraso niko tunda kwiyambarira ariko ije uvuze yo style yo kwambara y'aba bureaucrate kwa bivuze mbo kuyambara twese turayambara dutumira mu rubanza dutumira mu manama tujya mu mariage turaserukira abandi mu mariage ibintu vyagucyo umva kuvyambara turavyambara nubwo nyene umva ikintu cyose style yose n'umwanya wayo yego urumva nimvyi bake bo barundi cyane ba rapper
badafise amatatuwaje menshi ku mubiri wose badafise amahereni batatoboye amatwi kubera iki wewe utatoboye amatwi kubera iki atabisuko wagiye uragira nk'abandi ba artiste bagira ibisuko bagatora bakamara ama bling bling ni byagenze gute we nubikora mboje gituma ntabikoze kugira ukore ibintu nk'ije vana n'ingene uba wararezwe mu muryango je nakuze mu muryango batumusha yuko gutobura amatwi uri umuhungu ari ikintu kizira ari ikintu kitabereye ku mwana w'umuhungu bakwimiriza wowe ujya gusenga kugira iki ibyo bintu by'ayo mahereni gutobora amatatuwaje ko bitari byiza ntitwakuze ari uko n'ubwo urumva hip hop yari mu maraso tukaba baririmbyi twaravye kwanza ibikenewe cyane sino ari kuberwa urashaka kudafisa amahereni cyangwa udafisa amatatuwaje abavyeyi mu muryango barakunda umuziki barakunda style yawe ya hip hop mbo bari oblige kurumva nimba ukunze umwana wawe umukunda n'ivyo byose umukunze umwana umukunda n'amadefo yiwe bafise yose no kuvuga jambere ntavyo batahura bavuga ati eski mujama ariko aja mu biki ariko munyuma arambye ati nimba umaze kuja mu bintu ago gerageza parmi barimwo mureho ugerageza ube mu wambere nta kintu twagusaba kurumva nimba ukore ushikane ube mu wambere apana gukora ikintu atacokera kwinjiriza canke ukaja mu banyuma akora ikintu gikore neza ugishoboye so jambere ntavyo batahura ariko ubona nabi batahuje yego haize imyaka 7 muri 2014 niho watangura umuziki ndi muzawe zametuma kuzumva muri 2022 indirimbo zawe barazitamba barazumva barumva ubutumwa burimo baragushigikira mbo baradushigikira no batarashikana aho dushaka gushikana ni baradushigikira mugabo bidakwiye nyene kujya ko nyene nabizi ko hip hop mu Burundi ntabwo bayakira neza bamwe nta ni baratahura ivyo ari byo gushiramo indirimbo ya hip hop kwisubiramo kuririmba si ibintu byoroshe ariko bike nyene bahari bamwe bahari baradufasha kugira dushike bakadusupporting ariko si nkuko nyene tubishaka bake nyene baradusupport aho nyene habuziki boshaka bimere gute urango hip hop igire kure mbo usho dushaka ko bimera nuko cyambere na mbere umuraperi cyangwa indirimbo ya hip hop bayifate ko ari umuziki mu bindi apana bo bacha kubwira ati rap so muziki mudakubwira ati rap so muziki mu ma competition urabona ko za pre music zanye bari barabikuyemo ariko ubunye turashima Imana turakora ko birahinduka hari abaraperi basigaye bahama awards mu ndirimbo harimo n'izindi zivanze n'izindi ndirimbo ariko bagafata umuraperi bakamuha award ni ibintu byiza byerekana yuko tarano turiko turaja naho bitarashika neza bagerageze rero badufashe barengereze ngaho umuntu yovuga ko abona ko impamvu mwebwe barapere cyangwa indirimbo zanyu zitaronka power play zitaronka power list mu ma repertoire cyangwa mu biteramo cyangwa mu ma competition ari uko barapere muyigenza nabi mufise ubutumwa bubi mufise ama beef hagati y'amwe barapere turasanga biratumye abarapere mutaronka ikibanza cyambere na mbere rap no kudisinga ukavuga ikintu na ari ikintu nabonye ntashimye nko par exemple abona nk'ibintu by'ibitoro byarabuze ibintu by'ibitoro byarabuze sigirije message nkaririmba byerekeye igitoro hari abo cyabibona nabi ngo ndiko ndabadisinga ndabagira na ariko bari ngo ndagereza gushikiriza message ubutumwa bwanje so kenshi izi ndirimbo nazo turirimbana twebwe abarapere ashaka kurimba umuririmbyi kanaka nawe kandirimba suko haba hariho beef ago nuko haba hari ikintu nyene mvuga ati hariho message ngomba kumushikiriza yumve ashaka kuba yibaza ati niwe mwami wo muri rap niwe mwami niyo yibaza kwazi kurapa nk'abandi bantu kubasumba bose ibintu nk'ivyo cyambuga terekana mu disinge ndambwire kubyo yose yibaza ko atari byo ariko si umutima mu burimo nta beef ziba zirimo iba ari challenge arakodishinga mukavuga umuntu nawe akakuvuga ariko nta beef birimo yego wowe na Fabilove wowe bajya bose ba Alvin Smith nta kutumvikana nta beef ihari wakunda kubivuga mwebwe nabo umeze neza harimo urukundo mbo kuri jewe je nta muri nje ni mudufitane beef ari Fabilove aramaze kuri indirimbo washaka indirimbo niwe yayitanguye arandisinga aravuga isirogwa kurya cya gitipe cy'ubwanwa kuri rap yiwe kirarapa fo ibintu bya bitugiye tumize yabivuze gute izo niko yabivuze mu ndisaba shaka action shaka gusubiramo mu ndirimbo gusa yavuze ati isirogwa kijya kigabo kuri rap yacu kuri flow mva ngo kirarapa fo ibintu bya kuri fake nanje nabi lyrics mbi byose urumva nawe turamushura nanye canda gute bamushure nationale kumusigira yendo rabyumva tugire flow uyu munsi ngira nje guhamba Fabilove ngiye kumuta kumanda ye boss mbanje ntange peace kubanje baniga mukanyosha ni ikiriyo kibera
inzara yagutunye umugongo genda marira ngwiza murongo nta kigongo ndazigirira uraje kweri kuri beat ya Eminem kuri flow za copy iyo challenge n'uburofa kweri kwiri ya makofi gabanya kugimita uginyamurabe kuburonka kabiri sabe ikigongo wihane Fabi Fake wabe kuwo mara kabiri warakoze kunyita ikigabo no kumera ko burya nuko wabonye ko nduwa kamaro ndi imfura na kuchoma kama jua uri hasi mu bahanzi top mu bavyonzi uri fake nabo bose babita best. Thank you sana watu wangu wa Manchester. Ya Manchester. Urakunda Manchester mu Bwongereza cyane. Bageze bari Manchester mu Bwongereza. So urumva iyo ndibo rero yerekana wari kurishura ariko ndishura ndibuka ko yarimbye kuri beat ya Godzilla. Yarimbye Godzilla. He is master, Jenny master, master. Master. Bo yise master nco tuma hagiye hara ucumuta fake master. Jina mbo. Namati gabanya gufoka master. Kazi kimbwa nukumoka master. Master gabanya gufoka master. DJ headmaster, headmaster. Indimo yawe yitwa headmaster. Yana yitwa master. Ariko abantu nga ku radio niba yakiriye neza amaradio yara ujije indirimbo yawe kwivuga ibuza n'indirimbo ya Fabi Love kwivuga wavyakiriye gute? Mbo amaradio yabibujije bo babikoze bibaza ngo bariko bangashatse kutwanganisha cyangwa gusubiriza message mbi mu nziko turumvikana ariko twe mutikege wewe mu kuyikora yarambwa ati nakoze indirimbo kandi narakuvuzemo abantu uzoyumviriza nibaza nta muhara arambwa ati naso amazi kwikora nanje nakubya nyine yayikoze nanje arambwa ati nanje ndiko ndishura uzorondera kanya nawe urondere wumvirize arambwa ati man ati ya wachi wica kwe arambwa ati nasunda ni wabitangwe iyo wawe yacema ko ikaze ari umwana ngo waciye wica ubu no murondera Fabi Love no murondera yongera kujya iwawe ikaze kuruta master ugwego ugeze ko sinarizi ko wopanise kiyaga c'imistari gweno ndakubatize nimba nkunda cyane nimba unyangubabare ushatse umeneke hari tandukaniro rinini kanyosha na Jabe siri Jabe king umubwiga mahera Jabe umubwiga mahera Fabi Fake ni wihane ngaha wari umuhero this rap rich rap man rap catholic burya ntubona ko nabafana bagwe bagushoka ubahindira imbo ntibashira ku isoko heba kuririmba nk'uwo kazi mu isoko intare z'ubu ntizijyana nizigira amenyo mu mabifu y'imbwa numva zikubwa nizijyana muniga iyo ni hip hop kabisa namwe kugira hip hop ngo rich hip hop rich rap this rap rich rap man rap catholic numva ntivyoroshe numva harimo rap ni rap rich bayumva gakeya hama ni rap yana iri mani ni nyine y'uboss hama kandi ni rap catholic imva ijanye n'amasengesho fire nyene y'umuriro none mwasiguriye media ico gihe impamvu izo ndirimbo zanyu zikwiye kuvuzwa ko atagwanko zirimo bo urazi abarundi kenshi barihuta bace bihuta kujajinga ntibaduhe n'umwanya twisigure tugira iki batuye gufata indirimbo zanyu numva ngo twarabonye kuri FM ngo ndosubira kuvuzwa barabihagarika nyene n'ico byavuye ariko nyine aravuga ati ngo indirimbo ngo zabifunze ndosubira kuvuzwa muga ntibaduhe umwanya wo kwisigura ntibanatubajije barumva barihusa babishinga uko nyene natwe ntabwo twari kubwira ati nizo ziwanyu gusa zibiri zagaritse ko indirimbo zabifunze nzi ko ari nyinshi cyajengira nizige zibacu zibiri ko izindi manda zumva zivuga ari zigiye zo kuzigira batuka ba GN zigiye batuka ba Big Zoe zigiye twarazumva kuri FM muga izo zibacu batashi zace zihagarikwa sinzi gituma rero waregereye uburongozi uregera inzego urogera abajejwe ibiganiro cyangwa abarongozi b'iradio ubabaze canke byahereye mu bamenyesha makuru bakora kuri FM bo urabona cyo twagize kwizera je nagize namenye kwizera iyo munambwiye ikintu hano dukora akanga ati ikintu kimeze cyane gutya simba shaka ndamubwire ngo byakuye he bambwiye ati izo ndirimbo z'amabifu bazihagaritse basi nabibwiwe n'umumenyesha makuru kuri FM arambwiye ati izo ndirimbo twazihagaritse z'amabifu nzosubira kuvuga je ndavuga ati anako avuze ati zahagaritswe navuga ati shaka kuba byavuye ubukuru ni nk'aba directeur babikoze ndavuga ati nta kundi kuba ni byinshi n'indiri birashaka ko biraza rero izo ndirimbo wewe ubona zikenewe muri hip hop canke muri societe canke n'indirimbo ubona kumengo naho utozandika utoririmba gutyo hip hop yawe ikoreka bandanye mbo zirakenewe cyane zirakenewe kuko urumva ni ya challenge na hana tuza kuba nimba hari agacerere numva ni ikintu gisubira kuzana movement kikazana baraperi bagasira bakumvikana tukumvikana ni cyo ibintu bikreya buzz ni cyo kuzana amafaranga ni bishobora kuzana
umva bizana ibintu byinshi muri aho tubaye no kuvuga hip hop irafise akamaro kanini cyane nabyo byo kudisingana kuvugana tugaterana amajambo navyo birakene kuraza abantu benshi ari abantu bikundira agafa muze bumva ati ujya mujama mwatake nawe mwatake baca baguma buviriza radio tugize concert bazaza kuvuga ati ngenda concert y'abajama nuko ariko ikintu gihari nuko dufise makuru jurazi ko mfise imyaka myinshi muri no muga wo kumenyesha makuru ikintu twagiye turabona imyaka yose nuko mwebwe mukoze indirimbo nkizo mugakora hip hop nkizo zikaronka promo ndibuka muri 2013 2012 harabaye indirimbo zakoze na IT Technology yarakoze indirimbo za Beef ku barindi benshi bashaka kuri 12 ariko hagera kubahamagara kuri scene ngo muririmbe mukore igiteramo mukanga mugatinya guhira kuri stage canke mukabera amaniza abategura ibiteramo byo bintu byagiye biridoyiwa cyane kandi mwe mwifuza ko umuziki wanyu dukuri kino mukora indirimbo ntimuziye abanyagihugu nibaze baraba mu biteramo mbo urumva kutaza mu biteramo ivyo nimwe nakubwiye hari abashaka kuba babikora batiyemera agakora ikintu ko ravuga ati reka ndamutwire ku radio muga ndamuhamagaye duhurire mu kiganiro kimwe ndamutinya ashaka kubita rap y'ubugesera akanshira hasi cyane ugasanga bose ngasanga afitanye nakubwiye jewe muri jewe nta murimvyi n'umwe dufitanye beef abo turirimba nabona disinza abo banze kundisinga nta beef dufitanye ubu tegura igiteramo ngaho mu gisagara ca Bujumbura bati tuwe dukeneye za ndirimbo za beef zose abari byose bagize beef noza cyane kabisa ago nije umuntu wa mbere ago no bishiramo bishobose naje no bishiramo uburyo bwanje kugira bigende neza baravuga kandi ko umuziki wa hip hop mengo nta gaciro ufise imukora live music muziki uvuza nimushobora kuvuza guitar piano mugira ko baba compagnie muri ko baririmba nivyo canke ni namajambo y'abantu sivyo namajambo y'abantu nko mwaje urabana je ikintu cyo ibicurangisho nze kuvuza ndazi kuvuza battery hariho abantu usanga ari barapere bazi kuvuza guitar je ndabazi tumaze kwicarana batari bake bo turabizi kuvuza ibicurangisho kuvuza live ahubwo ikintu ca mbere kiryoshe kuririmba rap kuri live nico kintu ca mbere kirasuma naziga naya masore barimba nico kintu ca mbere kiryoshe yuko rapira kuri live indirimbo live wala madrum hari biya amabattery hari amapiano biba ari ikintu ca mbere kiryoshe yes tugire ikintu ubona uno munsi hip hop ibuze ikintu ubona abaririmbyi ba hip hop babuze kugira ngo bashike ku rwego rukomeye baronke power play bavugwe baronke amafaranga batumirwa mu biteramo umuntu akora igiteramo iki giteramo nico barapere gusa ikintu ca mbere tubuze nico ni ikintu ca mbere tubuze kwanza no kugira nka promotion indirimbo zacu zikavuzwa indirimbo y'umuraperi kavuzwa yisohotse bakamenya ati ujya mujama no muraperi ni umuririmbyi apana gusa ngo no muraperi ngo bacamushira ku Rwanda bamenya tujya no muririmbyi nimba Kidumu aririmba ino style uyu muraperi bari kumwe na Kidumu bakamenya ati twese tuva mu muryango umwe bakamenya ati na mwana no kinona bakamenya ati ibitera aje habaye ibiteramo abaraperi barakenewe n'ibindi bakagiramwe abaririmbyi bagashamo n'abaraperi nkabangaye bose bakashiramo hagaze ayo ma competition bategura abaraperi babashiremo izo za Primusic sinzi zandi zose ziko zirabatagata Primus batumira abaraperi babahe n'ahantu babahe ikibanza cy'abandi baririmbyi ibyo bigenze gutyo ndibaza bizagenda bon umuraperi umusabiki umuraperi kintu ndamusaba ikintu cya mbere no ko borega gutinya agashikiriza message kuye ko nyine wavyise ko umuraperi n'umuntu abashaka gushikiriza message akubona nk'ikintu ariko agatinya akavuga ati ndabivuze birankora ko canke ngaje ari no ndabiririmbye ibi bintu ari abantu bitogyohera ari abandi bantu babona kundi kuntu basanga ndabihagarikiye ariko c'est pas bon faut nyine gukora ukavuga ati jewe ko namaze kwiha iki kintu ko ndagikora no kugikora ukagerageza ukaba base muri ico kintu cyawe ukora ariko so gufe hambavu y'umuziki yafite bidakora akora iki so ndafite nyine ubudiri nyine buke ngerageza nyine go ku ruhande abize mwana wo mu mujago marondeza avanga haronda yavanga ndafite ano ikibanza c'ibintu vy'impuzu nanazi impuzu z'abagabo impuzu z'abahungu nyene gukora urudandazwa mukadandaza impuzu n'umuziki mbo ntivyoroshe ariko nyine turagerageza kurumva urakigwanira muri ibi uvuye muri ibi ronse amafaranga ugasubira muri wa muziki umva turagerageza kuduza ryazina no kuduza byashiraho basi ikintu cyoroshe ariko urigwanira ko nyine kabisa kibazo kimwe Strogoff n'umugwi wa basketball urunani bahuriye hehe mbo aho duhuriye benshi urunani babukunda kubera nyine numva ni urunani ni equipe iri imbere ni equipe mumvise kuva kera je urunani ni muhiri wacu kuko je mvuga kwijabe sinavukiye no kwa muganga navukiye nyine mwijabe muhira mu bitaro canke muhira abantu kwa muganga namaze kuvuka urumva cyo gutuma hajya kwijabe
aho mvuka niho hariho na terrain ya basket umva ni kuvuga navukiye hajya terrain ya basket ndayibona gutyo ari ahantu nkinira umva tout mon enfance nayipashije hajya ku terrain ya basket no kuvuga nakuze mbona equipe runani ama generation gushika nubu bakiri hajya no kuvuga na ndi equipe numva nofana ya basket ni muhira urunani na maraso yanje sisi wenyewe event niho twari turi ariko ntitwavuganye nawe wararirimbye ico gihe wakiriye gute bijya birori ni kandi bwa mbere byari bibaye sisi wenyewe yarabaye ya y'urunani wewe wakiriye gute bijya birori sisi yenyewe ngene twayakiriye cyari ikintu cyiza cyari ikintu yambe twakora amabonane twahita amabonane mugabo tumaze gukora twahise sisi wenyewe kuvuga yabaye nka edition ya mbere ya sisi wenyewe mbona yakiriye neza baraduhoya agateka kacu barakatweretse nk'abaririmbye bajya mwijabe baradutumiye baraduha uburyo baratwakira abantu twatumiye abafana bose imiryango yari ouvert ntibigeze barihisha byari ibintu bimeze neza vraiment yari famille c'était juste une famille avec son vision umva ni famille ifite vision yayo cyanye twavyise une famille une vision byari biryoshe kabisa singo kumbure hari ikibazo kumbure ubuti pajo yari kumbaza ibintu ari kuryoherwa yari kumbwira ikintu ari kuryoherwa nk'ikibazo ushobora kwibaza ukishura ikibazo no kibaza nyishura ikibazo no kibaza ijambere na mbere kwanza nashaka kwibaza ingene wafashe umwanya ukantelefona ukambwira tuje gukora ikiganiro canje kibazo cyo kwibaza cyambere na mbere nibagije inyishu naciye mbona yuko bwa bundi ndi umukozi mwiza ndiko ndakora hari abantu bariko barabona ko ndiko ndakora hari abantu bari nyuma n'ivyo no ndiko ndakora byose ndabona ko abarundi batajyamye hari abantu bariko barambona byanyeretse yuko ndi mu nzira nzayo gukora kandi ko mfise n'abantu bari nyuma yanje bigutibagije ko ushobora kuba naje kubaza kugira ngo urondere interesa ureke kuryama utari kurakora ahubwo uze ucukora mbo yaba njyamye sinari kuba ndi ngaha umuntu yaryamye kuryama ku muziki donc uri mu bindi ariko umuziki uri par exemple kutiyumviye ko nje kukugangura ukora umuziki aya ma TV online hashobora guha interview abantu badakora ama interview abantu basanga basoto bari ku TV cyangwa bafise ikintu kiri hit cyangwa bafise ikintu bashobora gushira ubibaza ko ugena kuri nk'ubu kuri je nk'umurashaka kuba kubera urabona ko ndafise indirimbo biruka gukora ajya ndirimbo ndinde yabara Niki mufise mwihaya ko mbona mwese mukigenda nizara genda muhati biraya sogofu nje kuba bera amatara ninda bikora nka gofu nje guhekenya imifupa biyisabami ba rapida hemba shamba batinya kwinjira amakenga ndizo y'umurozi yuzuye ibitega subuhuni gusa twe turasenga imistare n'imvura n'imivura temba bansi banje bagatemba fakira panga batwenga cyabugo pinza banyonga nije mwami wo gufoka foka baguma babaza ngo gofu ngo dinde ndabajunge bashake bapinge baza ndinde king yes bakuzi bacu mwadukirana nizere ko mumbize byinshi kuri Strogoff tuzoro nkundi mwaya nkadukundira tuganire nawe tuganire byinshi ibyo ariko arakora n'ibyo yimije gukora kumbure nitwaronka akandi karyo keza tuzosubira tumusabe tubonane ngaha canke ahandi hantu kugira ngo tujyage ndamushimire cyane Strogoff ndagushimire cyane Jabi Boy kubona wemeye kumakano kanya tuganira n'abakunzi bacu ba Muse TV. Okay, murakoze cyane kuntera iteka mukaza mukama umwanya naje ni mwasubira kumamagara hanyuma ahubwo bizongera musubiye kumamagara se dukorera ibintu byiza twana biteguye cyane gusumba bizaba byiza cyane murakoze cyane mukama bahezagiye. Yes, bye bye ndabashimire cyane bwibiye byiza, bye bye peace ciao.